Yes, turasubiye guha ikaze bakunzi ba Isaac TV. Uno musi ni recap. Tugira dube turayaga gato kubijanye na nibiri kubiraba muri industry muri rusangi biri kubiravugwa hirya nino. Ariko uno musi shaka tuyage gato kuri recap. Iyi ni recap, ni garo gishasha cyitwa recap. Recap rero ni nka commentaire. Ni nko kuyaga, ni nko commenta, ni nko kurabira hamwe igikorwa cyakozwe n'abantu kanaka cyangwa se n'umuririmbyi kanaka cyangwa mu artiste kanaka cyangwa n'aba artiste muri rusangi. Kuko turayaga, of course, wewe urukankurikirana urafite uburenganzira bwo gushira muri commentaire yawe utubwire ingero vyumva. Uno musi rero shaka turayaga gato kuri tugire recap gato kuri kuko kidasanzwe cyateguwe hari ku musi wa hirya kwa Mungu aho cyari igikorwa cha Abiv itariki 24 hajya muri Source du Nil. Ni video twabashire ku musi weje kuri YouTube twashize ko tucerewe gato kumvo statuvuye ko ariko ni video ubona nize kurarabwa n'abantu benshi cyane aho n'aba commentaire aratangaje gato. So ndaza no kubereka bimwe mu bintu mutamenye kuri kino gikorwa dasanzwe. Kwanza ubwa mbere kabisa reka ntangura mu gukeza je muri rusangi ntangura mu gukeza abateguye kino gikorwa ishiramwe Abiv Association Evyiza Vyiwacu ni shira hamwe cyatangujwe na president wasanzwe yitwa Desire mu gihugu cyo hanze gato ari mu bihugu byo hanze gato. Rero kandi gikorwa ubona yuko gishikiwe cyane gishikiwe na nyakubahwa umukuru w'igisagara cya Bujumbura cyacu aho Bujumbura nyene urumva ni igikorwa dasanzwe ariko kandi ni igikorwa gisanzwe kirimo abanyakubahwa batandukanye. Niko kubona yuko cyujiziyemwo staff y'abantu bakomakomeye mu gihugu. Rero ni ikintu cyiza cyane, ni bonne action nziza cyane kubona yuko abategetsi batangiye gutahura muri rusange batangiye gutahura akamaro k'aba artiste, batangiye gutangura kumva yuko boha agaciro ibikorwa by'aba artiste muri rusange. Rero ndaza kubabwira bimwe mu bintu byabaye muri kino gikorwa mutamenye, of course kuko twari turi hajya, ariko kandi ndaza kusoma commentaire zanyu nkeya ku bantu bamwe bagiye baratanga ama commentaire kuri kino gikorwa cyabaye mu kunegura cyangwa se gukosora cyangwa gusaba, ariko kandi tumutahure neza yuko wanashimwe no video nayikoze kugira sigure neza. Hari umuntu witwa Janine Ndayisenga yanze muri commentaire ati Isaac yo titre yawe siyo kabisa hama fani félicitations libera murashobora ibintu nk'ivyo. Hari abantu babiri batatu bane bagi barakritika kuri titre twashize ko kuri rya video dushira ko ati titre yarivuga iti titre yavuga iti Fani na Abel amaso kuyandi ubwa mbere ishavuriraniga uko byagenze. Nshaka rero sigure gato impamvu twashize iyi titre. Kwanza bwa mbere rero ndashimira cyane kubateguye kino gikorwa cyiza cyane cyo gutera iteka abakinyi b'amareresi no kumva yuko buha agaciro amareresi. Ariko kandi byavuzwe ngaha muradutunga video bugiye ari ndende ariko yaje kononekara kumvo z'amajwi ntiyafashe neza. Ariko bimwe mu byavuzwe muri kino gikorwa kidasanzwe harimo kandi n'igikorwa harimo no gushimira muri rusangi abakinyi b'amareresi ko baritanga cyane, ariko kandi harimo no gukeza bamwe aho hatanzwe n'ama certificat d'honneur yo kubashimira, ariko kandi n'ama certificat byavuzwe yuko hari ama award azotangwa muri kino gikorwa. Rero ama award yaracerewe gushika kumvo za Western n'ibiki murabizi, ariko kandi bacha baratanga n'insiguro yuko izo award zabo zizoza mu nyuma, ariko kandi nuko. So igikorwa rero cyateguwe n'ishira hamwe Abiv Association Evyiza Vyiwacu ni igikorwa ubona neza yuko cyari citeguriwe neza, cyarimo aba artiste batandukanye benshi barashima baraniyandikishije. Yari n'amahiganwa ariko abera online kabisa, ngo baratora for me kuri jewe ntabyo nabonye, ariko urumva ko ari igikorwa cyari kabisa kiko kiraba ku mugaragaro eka n'abatanze tuno dushimwe badutanze bisunze amajwi nyene abantu bagi baratogwa, kuko barabwiye aba artiste bose ati muzane abakinyi b'amareresi, ati muzane amareresi yanyu, muzane ibiki hama bigende neza. Ariko kandi Abiv bavuga yuko ni Burwood bizugura ni bashaka bahagaciro by'amareresi y'u Burundi, bashaka babiduza amareresi y'u Burundi muri rusangi. Okay, kwari gukeza no gushima
muri rusange abategetsi baje mu batabizi na nyakubahwa umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye asanzwe akina amareresi asanzwe ari n'umuririmbyi murabizi cinjire z'indirimbo ziyo n'izindi ariko n'indi ariko gusora New York bose urabona ko muri leta y'iwacu leta mvyeyi leta nkoze dufisemwo abategetsi basanzwe bari no mu ba artiste basanzwe bari no mu bakinyi b'amareresi basanzwe bari n'abakinyi basanzwe bari n'abaririmbyi rero ntabarinze kubarandira ati kubera ko twashize ku titre Fanny na Abel amaso kuyandi bwa mbere ishavuriraniga uko byagenze icyatumye shirako ino titre cyangwa dushaka ino titre nuko icambere twese turabizi yuko Fanny Lavine na Abel hashobora kuba ari akantu katagenda neza hagati yabo n'abantu bavuga yuko n'aba artiste bakunzwe cyane muri monde ya cinema, of course bakunzwe cyane muri monde ya cinema, ariko kandi byarabaye n'ibintu byabaye wazi kabisa aho byabonetse riza yuko batarabana byiza, ariko mu nyuma yaho muri kiganiro Fanny Lavine yigeze gukora ariko ararira cyane kuri televiziyo aho TV online aho, ariko kandi ariko ari dogera kandi Abel kabisa muvuga n'izina acteur ziwe nizo zatumye je tuba tutagikorana na Abel, ariko no ameze ne bitakunda ko je tubanda yadukorana mu bwo kubona yafashe ingingo yo kujya ku mahezo sosuje kumvuga ko ndi umuntu mubiko mawe nateye imbere nambone ko inyeri terambere nashitse ko nanze ritora amaje ko Abel twaregagize kumurondera amisha makuru bishobora murundi, ariko biranka ko agirikina kimashikirije kumvo ziwe kumbura, ariko kandi nyuma yo ngaho hariho nyuma yo ngaho turabona amafoto Fanny Lavine ari kwa muganga, Abel agiye kumuraba nk'umenga basubiranye umenga amatati cyangwa se zangorane bari bafitaniye zaheze. So ibi byose rero bisa birangira, ariko bwari ubwa mbere nubwo yuko bishobora kuba ari n'ubwa mbere muri evenement kuva zijya mvururu zihabaye, bwari ubwa mbere Fanny Lavine na Abel bahuye, bwari ubwa mbere kabisa. Aba rero n'abartiste biburika yuko bari muri competition idasanzwe, kandi competition simbi shaza kubisigura neza. Izino critique nizi wanje jewe niko je ndabibona, kandi umwe wese arafite uburenganzira bwo kugira icyo avuze kuri ibi nza kuvuga ngaha muri commentaire. Fanny Lavine hamwe na Abel kuba batari ko barahuza cyangwa se kuba batahuza kuri bice nk'ibiriya kuri jewe sini arabavuga yuko araba bishobora kubisigura yuko atari byiza ntibibandanye nimba bafitanye impari cyangwa bafitanye ingorane zihere, arana bagiye kumva ati zaheze, of course ntacyo bitwaye, ariko kandi murabizi ko tukunda nyine abantu bahura bayaga bahuza, ariko amaparero ku gatwe kiwanje jewe nyine ndabibona ahubwo je nabona yuko uku kutumvikana kwabo cyangwa se uku kudahuza kwabo muri sense imwe cyangwa iyindi, je kuri je nubaza yuko au contraire ntibanabiheza uko babibandanya. Mucavuga ati zako urakunda ivyo ibibandanya, urakunda udukuru tugwa nayo bironkera ama views banza bironkera content, ariko kuri system business, kuri system ya showbiz ya cinematography, kugira cinema iryohe amapa kugatwe imyereje ndabibona, nabona yuko Fanny Lavine na Abel ntibarabane rubi bivuye mu mutima, au contraire babivyaza umusaruro hama babihinduremo business, babigira amafaranga, like competition muri entertainment zirakenewe, kukompeta birakenewe. Je ndumva yuko kugatuki wanje ndumva yuko Fanny Lavine na Abel baciye baja mu bikogwa, warashima n'abafana tukabashigikira turi benshi, tukarabati ninde akoze byiza kuruta uwundi, ninde ariko akora binini kuruta uwundi, birashobora kuryosha cyane industry, birashobora kuryosha cyane cinema y'u Burundi, birashobora kuryosha cyane cinema y'u Burundi, bakanayikunda cyane bakanayihurumbira cyane. Uko niko je ndabibona kugira cinema igira agaciro, kuko murabizi yuko kwisi yose iyo hata showbiz iri mu ba artiste, iyo ata competition niyo mpamvu hategura ama award. Nimba na Abiv bateguye award nuko bashaka kuraba uwa mbere umuntu afise abafana benshi kuruta uwundi, bashimye kumuha Fanny
kubera yuko afise abafanzi benshi, kubera yuko ari watowe cyane nkuko babivuze muri iyo conference. Ayo kandi baca bahereza uwa kabiri yari ujya mu kamera, ujya mu jama bakinana na Abel na Fanny nyene. Ayo kandi uwa gatatu yari Amede nyene. Urumva yuko haba uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu nuko hari akantu ka competition, ati abantu tushavye abantu mugende mu bavote mu batore. Rero ibi rero kugira tubone ingufu yavyo nuko habaho ama competition nkayo, kuri jewe ndumva yuko ataco bitwaye. Rero ati ishabuririga kubera iki? Abantu bavuga ati kubera ko bavuze rya titre ati ishabuririga kubera ingene vyagenze hajya. Of course cyari gikorwa ciza, cyari gikorwa novuga yuko cyari gishajije, cyari gipanzwe neza cyane, n'ama award ngene yatanzwe ku mugaragaro, n'ama envelope yatanzwe. Wanashima utarabona irya video genda kandi irabe kuri Active twareba postingiye. Uwa mbere yabaye Fanny Lavine, wa kabiri ujya basanzwe bakorana, wa gatatu ni Abel, bame wa gatatu ni Amede, nawe nyene nasaba kina Mareresi n'uwande. Wanashima na Abel Nduwayo arashikirwa. Ariko rero evenema iheze, ibi ni ibintu mutabonye mwebwe, ngira ndabereke. Evenema iheze cyangwa se igikorwa cyo gutanga ama award giheze, barasabye yuko abateguye ama evenema, bateguye no kino gikorwa Abiv abayiserukiye, barasabye yuko abantu bose basohoka, aba artiste bose basohoka kugira bifotoze hamwe. Ariko icyaje kugaragara nuko aba artiste bose bari hajya. Turasohoka ivideo mikoro ngaho twarageze no kubifata kugira mubibone, nituvuga ati tuko turavuga ibintu atari byo. Turakurikirana hanze. Amaze gutora envelope yiwe Abel, amaze gutora envelope yiwe, amaze gutora na certificat yiwe, yaciye afata urugendo arahaguruka arigira direct nta birefu. Yaciye afata urugendo arigira, yatse umuduga wiwe aca aricomokera. Turaraba impamvu abandi bose turasanga barahari, ariko Abel ntiyarahari. Abel byaheze aca aricomokera nta birefu. Hira kinyi bose ariko barafukuta agafoto kahame, wewe yagiye kera. Ibi bifise siguri yahe, tuzagira icyo tubivuze ko mu kiganiro tuzokora special kuri iyi trophy. Ashobora kuba atashimishijwe n'ikibanza yashizwemwo, ikibanza bamushizemwo, cyangwa se ikibanza bivuga ko abafans biwe bamushizemwo, kuko n'abafans batoye Abiv bo bisunze abafans ivyo bagiye baratora, uko amanota agiye arasumbasumbana muri ajya award, muri ajya competition nyene bari babiteguye. Hariho rero icyo kintu cya mbere mutabonye hajya kuri uyo munsi wahajya kuri award. Urabona n'ingene neza Abel agiye gutora award, n'ukuri urabona neza yuko atabyishimiye nkuko abandi byari bimeze, kuko abandi urabona ko bagiye gutora ama award baratwenga, bakifotoza, bakaryoherwa, bakagira ibiki. Ariko Abel agiye gutora ya certificate na envelope yiwe, n'ukuri franchement mubirabe neza muri ino video murabona neza ko ataryohewe. Si bisagasase cyo muri si ibintu turaba ushaka kuvuga ati mutiyati yari muri mudimbi cyangwa byari bimeze gute, ariko ndibaza muravyibonera mwenyine. Ariko kandi suko gusa si n'ubwa mbere Abel yidogera ama award y'u Burundi, si n'ubwa mbere. Hari n'ayamwamwe ahora yikuramo kabisa, akikuramo avuga ati jewe sindi muri ivyo bintu byo wanyu kumvo ziwiwe. Ariko kandi kumbure imvori ni nyinshi, kumwe tuzomurondera hama tugire giracha tubibwiye nawe nyine abitwemereye. Ariko kandi hari abafans benshi bagiye baranegura kino gikorwa mu kubaza neza, nivyo ngira ntangira umuco gato mu kubaza neza kubijanye na Gema Award, ati mwaraboneye Abiv, mwaraboneye nta kuntu mutegura ama award nkuko hama ari abantu bariko barakora cyane kuri YouTube, tuko turababona abashize kuvuga Urukundo TV yabasami pompompo. Ariko kandi hari abavuzi bamugisha ati bagiye bose n'abantu bakora cyane bakina amasinema asema views menshi kuri YouTube. Ariko kandi baravuga n'abantu benshi batandukanye bari muri monde ya cinema. Hari nari na commentaire ngana nabonye ati koko Amede ashobora kuba ruta abafans nuzenya Abel koko.
hari urundi ya post yandize muri commentaire ati izi award ngene zateguwe cyangwa se ibi bintu ngene byateguwe urabona neza hariko hariho akamwana wa mama ariko kandi ibi byose nivyagiye birandikwa mu commentaire ariko je ngira ntange muco gato ku bintu nagiye ndabona cyangwa se kuvyo nababwiye ati ijya video kuri YouTube Renine Mana ariyo bari bahagarika kije gikorwa barabisiguye nuko gusa tube maji atadukundiye byanse ko tubashikiriza ingene bimeze ino competition ngene yari yateguwe kugira uje muri competition waratwara kudepoza amasinema yawe waratwara waraja kudepoza sinema wariyandikisha kandi bisabe ko wiyandikisha no muri abivugisha no mwanya bavuga ati umuntu zishakuza iwacu naturondere ama contact zacu arahari naturondere yiyunge n'abagenzi wiwe twinjire muri abiv hama tudandaze isinema ndundi cyangwa dufugerageze kuko barwara gutegura na tour izoba mu gihugu cyose na East Africa muri rusangi muri byose kugira bagure sinema ibe nini Desire nashima ndamukeze cyane kuba yari yumvire kino kikogwa kidasanzwe yavuga ati nukuri duva ko noshikira n'abarundi bagenzi banje ahubwo saba abarundi gusa n'ubutegetsi bwinjiremo kugira dufashanye guteza imbere kino gikogwa ati rero jewe nibazako abo muriko muravuga Rukundo TV Zande nibazako kuko ntibarabitangira umuco neza ko na Sami muri gyano twapostinze yaragize icyo bivuze ko arataga commentaire ze ati ndakeje cyane arakeza fani arakeza nabandi ariko urabona ko abafans bagira declaration Rukundo TV mugisha bande n'abandi icyo je no vuga rero muri rusangi nuko kino gikorwa ni nka Festicab mushobora kuvuga ati ngo sinema kanaka ngo yarabaye ya mbere muri Festicab utagiye kudepoza sinema yawe utagiye kwiyandikisha nibikunda cyane rero yuko muri nama competition naho nyene baravye abagiye kudepoza abagiye kudepoza ba Alvera abandi bose baradeposhije hama biceberaje mu competition bicabira abantu bacha baratora nkuko babivuze bacha baratora uwagiye rero gutora watowe niwe yatahanye agashimwe umufakazi ya Fanny Lavine ibiratwa agashimwe barasema si umufakazi bavuze ati Fanny Lavine si sinema cyangiki baravye mu Burundi kaza ko aritanga cyane so ikiri kintu navuga ati kimwe mu bintu cyavuzwe cyane nashaka no gutangira ko muco dibaza mwabitahuye Rukundo TV bamugisha n'abandi baza ko yuko batagiye kudepoza cyangwa se bemere kuja mu mahiganwa ko amahiganwa winjira mushatse udashatse ukabivamwo hari nabikuyemwo nkuko Lenine yabisiguye ati hari nabikuyemwo so ikiri kintu mwomenya rero mwebwe mwakurikirana muze muratahura ama competition how aba ntimuze muribaza ahubwo muce mujya kwanza kubaza bagiye muko muravugira ati mbega waragiye kudepoza mbega nimba aragiye kudepoza byagenze gute niba tagiye cyangwa ntiyabimenye rero urumva niko tuba dushaka kuvyumva ariko kandi ikintu cyanyuma no sozerera ko hariho izindi commentaire zagarutse cyane akarona ni nkaka kende no kwibira Abiv bwana Desire ariko kandi nabandi bategura kino gikorwa muri rusangi kujanye na bijye bikombe byatanzwe kujyana byo bikombe byatanzwe hari abagi barabikritika cyane bavuga ati nukuri barabinegura gato ati ibikombe muri sinema eske birajanye omoisa gutanga ibikombe hamwe na sinema kije gikombe ko twabonye Fanny Lavine atero gikombe hawe igikombe turabona Ameda hawe igikombe hamwe n'abagi bandi bose bagi barahabwa igikombe bagi batatu ba mbere ati igikombe gisigura iki kuvyo basiguye bare nine cyangwa se bagi bose bari bahagarikiye kije ko cha Abiv bo basiguye neza yuko ari bijya bisubiriye bitanzwe ajya ma certificate atanzwe mu kibanza cy'ama award yari kwa Viburaya bisigura ama award turindiriye turabiko azoshika adashitse tuzobigarukako kandi ariko avuga ati hari ama award ariko araza avuye hanze bazoshikiriza bisigura ama award ko biriko azobari classic azobari meze neza azobari professional hari n'abantu bagiye baravuga ati nukuri au contraire hako mutanga ibikombe mwari gufuma mutanga ama certificate nanye mabahasha cyari bikwiye kuko kije gikombe ni ibintu bitangwa ku bakinyi ba basket bitangwe ku bakinyi b'umupira batangwe ku bintu by'inkino byo myidagaduro itajanye na cinematography mwari gufuma base mutegura nka kinde nka micro nka kamera nawe yabaye miliyoni 2 mukamuhereza umukinyi yabaye ngenye zangu mwari kujya intego yiwanyu mushaka ko haba impinduka niyo mpamvu nizi commentaire tuzishizeko niyo mpamvu ni recap tuyikoze kugira
abategura amahiganwa muri rusange dutahura neza yuko turi muri monde ikeneye impinduka cyane, ikeneye ko ibintu byose bigenda birahindagurika. Na cyane cyane ibintu birimo abanyakubaho nk'aba ni ibintu biteza kuba biri bien organisé, biteza kuba birimo like ibintu bifatitse. Aba commentaire nagenda tora ngaha bamwe bavuga ati gutanga ibikombe ni gushaka tusa ujya mukinyi yumve yuko ari fier. Ariko est-ce que c'est vrai niko byari bikenewe, niko byari bisha mwari gutanga ajya ama certificat yonyine hama ama envelope aze mu nyuma. Ariko kuri jewe ndabakeze kuko urabona yuko icyo mwari mugamije, icyo mushaka kwerekana cyangwa se icyo mushaka no gutera intege abakinnyi b'amareresi kuko s'il vous plaît abakinnyi b'amareresi bararuha cyane. Abakina amareresi bararuha cyane ku rugero rudasanzwe. Bisubira rero yuko ajya n'ama encouragement ategurwa kugira aba motive mumve neza yuko bava ngaha bagere ngaha. So ibi rero ni bimwe mu bintu byagiye biraba muri kino gikorwa kidasanzwe cyo gutanga ama award twashimye kukigarukako bijanye na Abel na Fanny Lavine. Twabivuze ko gato bamaze kumvikana batarumvikana ntacyo bitwaye, ariko kuri system business batumvikanye vyotesa, batumvikanye n'ivyotesa kuri system ya business, ariko batabishiramo inzigo. Ariko kandi twavuze twagiye turakora ko bimwe mu byo abafans batagi baratahura impamvu Urukundo TV batahawe, impamvu n'ibindi bakinyi batandukanye bamugisha batagi barahabwa. Twabasigiriye neza yuko Abif barahamagaje kumbure. Ikindi nacyo navuga nuko sinibaza ko bagize amatangazo akwiye guhamagaza aba cineaste. Sinzi ko amatangazo yakozwe bikwiye, ariko nimba yarakozwe aba cineaste bose bakamenyeshwa bisikura abavyumvishe cyangwa se ababiha agaciro no bagiye kwiyandikisha baca baremera kujya mu competition. Niko byagenze. Ariko kandi kubijanye na n'icyanyuma kuri Abif karaga akagohe nkebura barundi kuko undi munsi ikindi gihe mukosore kuri akantu ibikombe birafise aho bigurishwa, birafise aho bitangirwa, birafise tumenyere gutanga ikintu cyose n'ishusho yacu. Nidutange usange tugiye gutanga kamera ku muntu adandaza impuzu ntacyo yo mumarira. Urasanga tugiye gutanga kado ya laptop ku muntu yirirwa yihurira ubududu like akora akazi muri mole, like akora akazi ko guhura ubududu. Urumva eske laptop n'ubududu hehe na hehe nivyo hura. Urumva umukinyi w'umupira kumuzanira microphone ati tora ndakukadanya microphone imufashiki avuga iki ko. Urumva rero hari ibintu muri rusange twogenda turaryohora kugira bigene neza kuko nakare ko tuba dukeneye impinduka muri byose. Murakoze cyane. Recap yanje garukiye ngaha, comment nazibonye ngaha abagiye barakomanta bose twazibonye. Imana ibahezagire cyane, mwagize cyo mukoze ciza. Ariko kandi kuba mwari ko muri dogera titre twashize kuri Fanny na Abel ndibaza twabisibuye neza kuko ni ibintu biri wazi muranabibona biranagaragara. Ndakada bashimire cyane cyitwaza classic. Dusubire kandi muri recap ikurikira kumunishwa kubanze kumena batumire kuko recap chaka tukora ama recap menshi azuzara batahuza byinshi kubijanye n'ibikorwa bitandukanye bigibira kugwa aba artiste batandukanye. Bye bye. Isaac TV.